Hello guys, nizeye ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa Mungu wanyu nongeye kugaruka muri kano kanya aho nabateguriye ikiganiro kugira ngo dushobore kuyaga kuba perezida batanu batunze gusumba abandi bose muri Afrika yose. Aho urutonde twarukuye ku binyamakuru bikomakomeye bisanzwe bisohora intonde z'abagwiza tunga ku isi ndetse no muri Afrika canke muri Aziya yo hagati. Kanongere ndagusabe wewe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga komeza kugira subscribe hamwe na like na share na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse kandi kumvoza uko ikiganiro gishoboye kujako ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro vyacu. Reka dushobore kwinjira neza na neza muri kino kiganiro cacu, aho kino kiganiro tuza kuyaga ku bakuru b'ibihugu batanu bo muri Afrika batunze gusumba abandi bose. Aho ino mitungo bano ba perezida bayironka bivuye mu ma business baba basanzwe bafise, haba mu mabanke, mu mahoteli ndetse mu mashure n'urudandaza rw'ibijanye n'igitoro ariyo essence. Kandi nongera ndakwibutsa ko hari abandi bategetsi bagiye batandukanye bobo badashobora gushira imitungo yabo ku mugaragaro kumvo zuko canke ari kurinda umutekano w'ibintu vyabo ariyo mitungo yabo. Reka dushobore guhera perezida agira gatanu nawe asanzwe ayoboye igihugu ca Kameruni, aho bivugwa ko afise amafaranga ngana n'imiliyoni 200 z'amadolari. Uwo nawe suwundi yitwa Paul, ni nawe mukuru w'igihugu asanzwe ayoboye igihugu ca Kameruni. Gihe uno mu perezida ayoboye igihugu ca Kameruni kuva mu mwaka w'1982 ari wo perezida kugira n'uyu mwanya. Aba ari umwe mu ba perezida bo muri Afrika bamaze ikiringo kinini ku butegetsi. Uno mu perezida w'igihugu ca Kameruni imitungo yiwe yose yayandikishije ku muryango wiwe, haba harimo amakonte canke ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo na bimwe akorera hanze y'igihugu ca Kameruni. Reka dushobore kubandanyiriza ku mu perezida agira kane, uyo naho suwundi ni perezida canke uwahoze arongoye igihugu ca Kenya ariwe Uhuru Kenyatta. Wewe asanzwe afise imiliyoni 500 z'amafaranga y'amadolari. Kandi nongera ndabibutsa ko uno mu perezida asanzwe akomoka ngo ufise amafaranga iri muri bimwe mu vyatumye uno perezida Uhuru Kenyatta ashobora kugira ubutunzi bw'amahera menshi. Uno muryango usanzwe ufise amabanki, amahoteli ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Muryango wa Uhuru Kenyatta numwe mu miryango mu gihugu ca Kenya bakera wamye ufise amafaranga menshi cyane mu gihugu ca Kenya. Aho naho mu gihe umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta yashoboye kuva ku butegetsi yabandanije kugira inguvu nyinshi cyane mu bijanye n'ubukungu canke ubutunzi. Dushobore kubandanyiriza ku nimero nayo igira gatatu y'umukuru w'igihugu nawe nyene asanzwe atunze gusumba abandi mu karere ka Afrika. Naho ni perezida Obiang Nguema asanzwe arongoye igihugu ca Equatorial Guinea. We asanzwe afise ubutunzi buri hagati y'imiliyoni 800 canke imiliyoni 600 mu mafaranga y'amadolari. Ni nayo mpamvu afata ikibanza ca gatatu. Vugwa ko uno mugabo canke uno mu perezida asanzwe afata ikibanza ca gatatu muri no rutonde ahantu wewe akura amafaranga, kasanzwe afise amasosiyete menshi agiye atandukanye, harimo ayacuruza essence ndetse n'indi migambi igiye itandukanye arangurira mu bihugu vya Buraya. Ihagi habonekeza inzu zigiye zitangaje, imodoka zizimbye cyane ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho ni mu gihe n'umuhungu wiwe asanzwe afise imitungo myinshi cyane, aho afise n'indege yiwe wenyene atawundi muntu ayigiramo, akaba asanzwe afise n'amazu hanze y'igihugu cabo. Reka dushobore kubandanyiriza ku mu perezida afata ikibanza ca kabiri nawe atunze gusumba ndi bose mu karere ka Afrika. Naho suwundi ni perezida Ali Bongo asanzwe ayoboye
igihugu ca Gabo gwa koko afise amafaranga menshi cyane, aho uno mukuru w'igihugu Ali Bongo asanzwe afise amafaranga angana n'umuriyaridi umwe w'amafaranga y'amadolari. Bivugwa ko aho yashoboye gukura amafaranga uno mugabo ni kumvuza uko umuryango wiwe canke umuryango akomokamo washoboye gutwara igihugu imyaka irenga 50, niho ubutunzi bwabo canke ubutunzi bwiwe bwagiye burava kugira n'uno mwanya akaba afata ikibanza kigira kabiri. Uno mugabo nyene asanzwe afise amasosiyete sanzwe acukura amabuye y'agaciro, oni mu gihe nawe asanzwe nyene afise na sosiyete yindi isanzwe icukura petroli na essence. Kandi bimwe mu vyatumye ashobora kugira ubutunzi bwinshi nuko yabaye perezida igihe kirekire, hamwe no kugiranira amasezerano n'ibindi bihugu, amasezerano yo guhanahana ibidandazwa bigiye bitandukanye. Ivyo biri muri bimwe vyashoboye kwinziriza amafaranga menshi uno mu perezida. Reka dushobore kubandanyiriza ku nimero ya mbere. Inimero yo ya mbere ni igitangaza kuko wewe sina perezida, aho wewe atari perezida asanzwe ari umwami ayoboye igihugu ca Maroc, aho wewe yitwa King Mohammed agira gatanu, ni nawe kugira n'uno mwanya ayoboye igihugu ca Maroc, mu gihe asanzwe afise imiliyaridi nyinshi cyane mu mafaranga y'amadolari. No mwami bivuga ko afise amafaranga ngana n'imiliyaridi 6 mu mafaranga y'amanyamerika ariyo madolari. Ni mu gihe neza na neza namwe mushobora kumva ko uno mugabo atunze gose ku rugero rushimishije, hariho abandi twifuza n'urufaranga rumwe tukarubura. Ahantu hamwe ashobora kuba kura amafaranga uno mugabo bisanzwe bivugwa ko ari umunyamitahe canke yashize imitahe mu kigo gikomeye cyane c'ubucuruzi akishiramo imitahe kandi kikaba kimwinziriza amafaranga menshi cyane, aho asanzwe anafise n'ibindi bigo by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, harimo amasosiyete hamwe banki menshi cyane ndetse n'amasosiyete agiye atandukanye, hamwe n'ibigo byo gucururizamo canke byigisha ubucuruzi, bikaba biri muri bimwe bimwinziriza amafaranga ari faranga menshi cyane. Aha niho ikiganiro twabateguriye kigiye kugarukira, yari top 5 y'abaperezida batunze cyane gusumba abandi muri Afrika yose. Reka mbana gusaba wewe ubandanya kudutega amatwi, kubandanya ugira subscribe hamwe na like na comment na share kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse.